Mwiriwe nizere ko muguwe neza naho muherereye nkuko twabibemereye ubu turiko turabazanira aba artiste batandukanye tugerageza kubegera tubagirisha ibiganiro batubwira vyinshi bitandukanye uno musi tukaba twagerageje gusubira mu myaka iheze twagendeye umutama asanzwe azobereye mu bintu vyo kuririmba akaba afise vyinshi aza kutuganirira tukaba twamugendeye mu rugo rwiwe reka tumwegere ahari aze kugira ico atubwiye. Nkuko rero twabibabwiye uwo twagendeye turi mu rugo kwa Mutama benshi ngira muramuzi abatashoboye kuba mwamumenye araza kubibwira reka nawe tumuhe akanya agire ico atubwiye. Mwiriwe Mwiriwe neza murakomeye yego n'amahoro cane. ku bantu bariko barakurikira chaîne yacu ya East Kingdom mwokwidondora mukababwira akazina kanyu n'ico mukora mu buzima busanzwe. Yego cyane urakoze. Jewe nitwa Ndikubwayo Gerard, mbaje ico nkora n'umuririmbyi, ndafise n'ibindi nkora vya comptabilité. Yego nivyo murakoze. Umuririmbyi mwoba mwatanguye umwuga wanyu wo kuririmba mu gihe ca ryari? Aho umuririmbyi atangura nyagutangura kuririmba biragoye kuvuga, ariko urabona mu kirundi c'iwacu abana mu bisanzwe abana benshi usanga bakunda kuririmba bakunda muziki. Mugabo jewe nabikoze nkiri mutoyi no mw'ishuri, hanyuma rero igitandukanye n'abandi nuko jewe naho navuye mw'ishuri n'abana ndabikora kubera yari ndabikunda cyane, novuga ko bavuga mu gifaransa ko ari nka passion. Yego. Muvuze yuko mwatanguye kubikora mu myaka ya kera aho twofata nko mu mwaka uwahe? Muhira urumva jewe ndakuze umwaka mfite imyaka 70, ndakuye ko natanguye nkiri mutoyi no kuva imyaka 5-6, hanyuma rero mugabo neza mu 1970 niho cyane n'indwi niho natanguye kuja mu bikorwa kuko nico gihe mbere no gukora n'isanzwe nkora natanguye kugenda mu bikorwa vyo kuririmba. Ico gihe ministeri ya culture yari imaze kuba ministeri yigenga kuko bwa mbere batari babizi yari muri ministeri ya education nationale y'indero, hanyuma rero kuri bagaza bahavuye bayigira kwayo nibuka ko minisitiri wa mbere yitwa Mushikiranganji wa mbere ari Professeur Emile Moroho, kandi harabaye ibintu byinshi cyane gose yagize ibintu bimwe no kwita nka revolution culturelle sindi kubona bivuga gutyoye kuko barafasha abantu baruguru batuma ko abantu bazi kubyina, abantu bagiye vya ballet, abantu bafite intambo nziza mu Rutana, abanyamuhinga batumye abantu benshi cyane gose n'abigeme bari mu gisagara benshi bari bavuze ko bari hamugana na ballet national. Byari ibintu biteye igomwe cyane gose. Tuvuze mu bintu vyo kuririmba mwebwe mwari muhagaze mu wuhe mugwi w'abaririmbyi? Mwaririmba indirimbo zihayagiza akaranga, mwaririmba indirimbo z'isi canke? Ico gihe nuko ikibazo ca mbere sindagihije neza, ico gihe ndakora muri ETS nari nsanzwe nkora muri administration, hanyuma rero iyo ministeri imaze kubaho naciye ngenda kubaraba kugira visite imigambi bafise amaprojet bafise, hanyuma ico gihe nasanze bariko bagira valorisation bashaka agateka umuziki w'ikindi wa kera kuko hari abigeme bavyina imbyino za kera so batumva, hama naciye ndabasaba yuko nobandikira izo ndimi nkazishira ku manota kuko nsanzwe ndabizi, hanyuma barankundira narabigize nto rero natanguye kubona ko ninjiye mu muziki nyene mu kuvyinjiramo nyakwinjira kuko ico gihe cyo kuba nagikoze kandi cagenze neza. Hanyuma uwo mwaka kandi kuko nasanzwe ndakora baragize mugo sinakora uravyumva nesa nkora muri ETS nibwo bitamo mu gisagara ngo kiraka. Hanyuma rero niho mbere ministeri yatanguye yatangura mu kwezi k'umunani usanga ntihenze niho bagira ihiganwa rya mbere ry'indirimbo concours de la chanson. Hanyuma ico gihe rero nkuko nasanzwe n'umukozi waho nakutikira kandi naciye banshira muri jury. Niwe wariko uraba abatsinze, nimwe mwariko murandika amanota? Oya ibyo bikorwa bibiri ivy'amanota ndakubiye ko bisa n'byari byaheze, mugabo ico gihe ministeri yaciye itunganya ihiganwa ry'indirimbo, mugabo nkuko nasanzwe ndahari baciye banshiramwo muri komite twari benshi muri je twari benshi ntiyari jewe jenyene.
indirimbo zasohotse ico gihe Stand wa Miss, Nta kica n'irungu, Umugabo w'ukuri, indirimbo yigeze kugurura iradiyo Gahugu kanje keza nakunze, n'izindi ndirimbo nyinshi cyane gose ndibuka yuko vyatugora no kuziha amanota, hari izo twagize giseko n'ubwo twagihaye amanota angana kubera twabuze nyene iyo tugiye yambere niyo tugira ubugira kabiri. Yego cyane. None nkaho mwebwe muriko muratubwira urugendo rwanyu rwo kungene mwatanguye kuririmba, ni nk'iyahe ndirimbo ya mbere mwatanguye gusohora no mu wuhe mwaka? Ni ryari mwavuze ati ubu nanje reka ntangure kwinjira mu mwuga wo kuririmba ndirimbe? Ico gihe mu 1977 umwaka ukurikira 78 bumva bagize yari ya mbere hama 78 basura bwira ya kabiri naje nari mu bahiganwa. Yego kandi naronse ikibanza cyiza, naronse ikibanza cya kabiri. Hanyuma urumva mugabo ico gihe izo ndirimbo no twaziririmba ntizasohoka ko nta studio zabaho. Yari muri RTNB naho nibaza ko hajya mu radio y'u Burundi, izo nta ndi muziki zosohoka ziyazanje ndera kubya zo kwa Canje wa Miss agiye gusohoka mu nyuma. Yego mugabo indirimbo yasohotse twigeze kwa Rusya, indirimbo nari naronse ya publicité twarimba y'igiti, narimvye jewe y'igiti yasohotse muri mu 1979. Yari iyo ndirimbo ya mbere novuga yuko yasohotse iciye ku ndwitse amabande magnetique, siko migeze kumwibana ngo muracari bato navyo tuzi ivyo ibibajari bande bitunda gutya, hanyuma bande fibro magnetique izo zatangu niyo siporo ya mbere yatanguye ku muziki mu imbere yuko haza by'amaseda n'ibindi byose. Yego. None mu rugendo rwanyu rwo kuririmba ni nk'abahe baririmbyi mwovuga ati mwarakoranye? Ni yahe ndirimbo wowe watanguye no kuvuga ati iyi ndirimbo niyo abantu batanguye kukumenyerako cane? Ivyo bihavuye byo 1979 mu 1989 hariho projet twateguye kugenda kurimbira muri Union Soviétique, kubera hariho amasezerano hagati y'u Burundi na Union Soviétique kuza baragira amashange ibintu vyerekeye akaranga n'imico. Hanyuma rero barasaba, ndabandikiye ko byaciye mu Ministère ya Culture bica mu Ministère de Extérieur bica muri Union Soviétique. Hama bari basavye yuko ati umuntu tumuzi ntuzibyarimba ivyo arivyo, reka rero tuzanire indirimbo agira amashange turarabe turabiko dushobora kumuha iyo projet ishobora gushoboka. Hanyuma rero niwe nagenda ntuzemeye indirimbo zanjye zasohotse 1989 hari mu kwezi kw'icumi. Ndazisohoye rero mugabo ndabirungika, nagira ibintu audio na video gusa mugabo iyo projet mugabo ntiwakunze kubera Union Soviétique yaciye isenyuka, haciye bagira ntuze ama republique menshi yaciye avamwo hasigara Uburusiya n'izindi republique nkeyi. Okay, none nko mu gihe canyu co kuririmba mu myaka yanyu yaheze, mwe mukeneye nko kuvuga ati abaririmbyi ba kera, iyo mu gihe mwavuga ati turakeneye nko gusohora indirimbo canke turakeneye kuronka nk'amashusho, mwabigenza gute? Mwaca mu buryo bwahe? RTNB nyene gusa nizo ndakubwiye nasohoye 1989 nakoye muri RTNB twana n'abamabano baje Afrikani batwarakoranye n'abandi batura n'abandi bose twa Misago Pierre. Hanyuma rero no twakorana niho bagira ntuze ya enregistrement, mugo zari enregistrement nyene hamwe dutangiye kurimba twagira kimwe na kimwe, hari ukosheje baca bagarika tugasomwa byose. Aho mu bunye hari ibyo mapiste batangwa bakabika, ibyo nta byariho. Kera ugize ikosa ugeze hagati mwacari murinda gutangura ku ntango? Waca dusura gutangura ku ntango kabisa nta ntuze nta bintu byo mapiste byari bwabeho. Kandi mugabo hariho rimwe ndibuka ko ndimwe ngo abakobwa b'iwacu sinzi kwibona. Abakobwa b'iwacu n'indanga gusa umbe bantu kijanye twagize iminota 20 kuko urumva twaragira bijya bisa ngo mixage mastering ntibyabaho. Urumva tugeze man tukabiheza mu mwanya umwe tukiri ndimo n'iminota 5 muri minota 5 canke 6 iheze byaca bihera byari ngaho nyene. Urumva hiya nikoze mu 20 yamaze guhera. Dufatiye kuri iyo ndirimbo nyene waruvuze yitwa umva abantu nimba ntihenze, mwayiririmbye mwenyene canke hari abandi bantu mwafashanije kugira ishobore gusohoka? Oya, urumva muri FTNB nayirimbye twari kumwe na Gorete yaramfashe mu ijwi, cyo gituma uri kurayumvira usanga hari mw'ijwi ryo muyigeme. Na Afrika n'ubanda wenyene yanyakompanya mu ijwi, ariko urumva bavuza ntushobora gusohora indirimbo wenyene kirazira. Kandi izo ndirimbo zibanyumva mu Kirundi kuko gendera indimi z'ikintu sinikora vumva nuko na nshiramo kamadone gatoyi mugabo, ariko urumva baratera bakitabira. Urumva ntushobora gutera ngo witabire, uratera abandi bakitabira. Nico gituma udashobora kugira wenyene ngo isonde wenyene ngo irimbe wenyene.
none je hari ikibazo nkuko kubera uko kuntu wari uvuze ngo kugira musohore indirimbo RTNB itabigufashije nta ndirimbo wasohora. Ikibazo je mfise hanini c'amatsiko kugira ushobore kugira kurugeraho RTNB ivuga ati irakurokrise ingo tugufashe mu gusohora indirimbo waba bigenjeje gute canke vyasaba iki kugira nayo ivuga ati ingo tugufashemwo nawe usohora indirimbo yawe. Erega nabo nyene bari bafisemo inyungu. None RTNB yari ikeneye amaporogaramu y'indirimbo ivuza. Irumva rero babonye umuntu agiye kubasaba baramwakirana amaboko yombi facilement bakamufasha atangora nimwe kandi byaba baryohera bikabanezera. Bari banonse ahubwo ntuze igikorwa ibintu byazabanubisha abantu babumviriza abanyagihugu. None dufashe nko kuri urwo rugero nyene uko kuntu mwari muvuze RTNB nkizahe ngorane mwebwe mwahura mu muziki na kera hamwe nizahe inyungu mwaronkamwe mu gihe muriko muravuga ati turiko turaririmba. Muri ico gihe sinovuga ko inyungu yari mu kuvyukuri yari nyene ikintu nakunda passion kanezerwa yuko kuraririmba kandi kuratanga cyane cyane ya message biri mu ndirimbo nico kintu cyane kintu kandi bikaryoha yuko kugira cyane indirimbo z'ikirundi kavukiriza iwacu nyene nico nyene yari niyo nyungu umuntu yarafise mu ndako kuko by'amafaranga nta kuvyukuri nta mafaranga ico gihe twabonamo. None kera basi nta nuko bavuga ati harakozwe nk'igiteramo muraza kuza muririmbe turaza kubaha nk'agashiro kabute tubagurire n'agafanta basi. Ibiteramo ico gihe ni kwa mu 1900 hari amagroupe yarasanzwe ariho hariho nk'intuze groupe twakeza mutima yahawe iba orchestre nationale n'amabantu babona ko bari equipe intuze yo ku radio groupe yo ku radio hanyuma abantu bakiza bitwa Explorers ni kwa ko niki David yakunda kugira ibiteramo hari akokoreje kandi baronka abantu benshi kandi baronka amafaranga ibiteramo byari bihari mugabo jewe muri ico gihe nta groupe narimwo nakora jenge niyo nshaka gusohora indirimbo nagena nkakira aba artiste tugakorana bejeje rumo gashatu bari byo kubahemba ku akantu kuba yego burabyona bose kwashima gashimbe gatoye hama tubaduhejeje amansuye gusohora indirimbo gasuba nk'abarundi kugira duherezeho nyene. None tugiye inyuma y'umuziki mwebwe mwarasho kugira ico muvuga ati turakoze mu bundi buzima bwo hanze atari ubw'umuziki. Jewe mu bisanzwe ni mu comptable. Ndi mu comptable ndafise bureau privé. Sinzi kuze ikintu bita OPC ordre professionnel de comptable. Jewe ndi membre wabo kandi ni kuva gitangura. Okay, none mwarashoboye kushinga umuryango canke? Ndafise umuryango ndafise mufasha n'abandi batanu muhira bose barahije amashuri nga barasose ntibakiri muhira barahije amashuri nga barakuze gose umwana muhereza arubatse. Umwana w'umuhereza aramaze kubaka. Ndi sekuru. None nko mu bana bawe nta mwana wavuga ati warigeze kuba warahaye ko nk'impano wowe waronse yo kuririmba. Abana banje naragerageje kubakundisha kuko hariho nk'amapolisi nigeze kuronka muri ministeri y'amagara y'abantu indimi zo gucandagisha abana hanyuma narakunda kubaha ibiraka byo kuririmba kandi nkabahemba. Sinababwira ngo nuko abana banje ngenda bakore nkabahemba ariko nta numwe mbona yatwaye umugabo kuririmba kubera baciye baja mu bindi ibintu bya finance hari abandi biza psychologique n'ibiki bya gutyo. Yego. None nk'ubu turiko turagenda nk'uko kuntu wewe wavuga ati abana ndaronse nk'akaraka gatoyi ko kuja kuririmba baraza kuronka akantu gatoyi ko kuyifashisha nabo. Kera nta nk'ibi bintu bisanzwe bihari muri no myaka vyo kuvuga ati umwana aragomvye kuririmba ugasanga nk'umuvyeyi ariko aragomba kumuhagarika avuga ati eka ivyo nturimwo ntaco bimaze ni ibintu vyo guta umwanya gusa. Kera namwe izo ngorane zarabashikira ku buryo wazosanga abavyeyi canke nakujya kuntu wazosanga umuryango ufise influence hanini hari ingorane zabashikira ku buryo wazosanga bariko barabibabuza canke bakababwira ati nta kamaro birimo ivyo ntumurimo. Haje abavyeyi banje ntibashobora kumuza kurimba kandi babinyigishije kandi babinkundishije oya ntivyakunda na gatoyi kandi noneho jewe urumva abavyeyi bari ruguru jewe nakuriye mu ishuri ku myaka 12 nakuze tutana n'abavyeyi nagenda bambana muri vacances gusa. Ibindi byo mu buzima bwo hantu ntabyo bamenya naho ntangurira akazi nabikora kandi nkubaza n'akazi kibaye sinigeze n'ubundi kugira ngo hari ikintu cyoneka akazabona ko ndikora aririmba. Yego abana bibanje nabo ntawabigiyemo kandi babigena musine kubabuza kandi mugabo kubuza abana kuririmba ni bibi. Ikibi nuko umwana yotwagwa ageza kibagira akazi nyamukuru kubera urabona gushika n'ubu nta kintu ndimo nta muntu ubanza gusura kumutunga gusura kumubesha mu buzima bwa misi yose cyane cyane njyanye ivyo.
none dufatiye nko kuri ivyo waruvuze ngo abavyeyi bawe nibo babikwigishije akenshi iyo tumaze kuraba abantu baririmbye kera uza usanga bakubwira ati jewe ni papa yanyigishije kuvuza inanga ni umuvyeyi wanje yanyigishije kuririmba ushobora kutubwira itandukaniro rihari rya kera n'itandukaniro ry'ubu ku buryo uza usanga kera umwana ariko araririmba uza usanga abavyeyi babimushigikiyemwo hama ukaza usanga iyo umuntu agiye kuririmba abavyeyi bariko baramuza bakamubwira ati eka navyo tushigikiye uravuze kera sinahura neza umva je ndi kuvuga kera tukiri abana batoya umva turi muhira ku ziko baravyina bakaririmba jewe data mvyara mu papa wanje yarize mu bapadiri yagira intoroyiti nase namukubanje yiga mu seminari umva yazamungaho je muri vacances tukarimba turi ku ziko nta kindi twakora atari kuririmba hanyuma mugabo hariho n'ikindi gihe umengo sinibaza nk'igihe c'iwacu tumaze gukura nk'ubunye twe imyaka ya 80 barabuza abana kurimba kuko barimba na jewe nagwaye ngo nikomeye cyane gose kubona umupapa ariko aririmba hari abagenda kuvuga amajambo menshi yuko ngo simeze nk'abandi ugasanga ariko kubereye umuntu afise icyo ashaka gushika intumbero yiwe umanye no gukurikira togenda kumva abantu bakubwiye amabwira ashaka kuyobya akubwirisha ibitari byo mugabo urumva rero aho rero kuravuga uti kera canke muri iyi minsi sinibaza ko muri iyi minsi bashobora kubuza abana kuririmba nibaza gusa yuko babuza kuko bibatware bikabasamaza kugira ngo ntibagira amashuri ntibareke amashuri nivyo nibaza jewe. Okay, oya ndashobora gutomora ikibazo canje ukaza usanga nk'umuvyeyi ariko aravuga ati ibintu uriko uraririmba ntibijanye n'umuco ntibijanye n'akaranga ariko ugasanga ku myaka yanyu n'abavyeyi bake wazusanga canke n'abandi baririmbyi bake wazusanga nko mu muryango canke abavyeyi baba bariko barahagarika mu mirimo bariko barakora wazusanga ari bake cane ku buryo uvuga ati canke ugasanga nta numwe unaronsa kubwira ati je barabimbujije. Sintahuye neza ikibazo. Ugasanga abavyeyi bubu ariko akubwira ngo kuririmba uko kuntu uri kuraririmba ntibijanye n'umuco biva ku kintu kuraririmba hari n'ubu hariho abantu barimba ibintu bumva ko atari ibintu bijanye n'umuco nyene cyangwa ugasanga nk'amavideo bagira ugasanga n'amavideo ateye isoni ivyo vyozo birahari mugabo urumva erega ibintu by'indirimbo ikintu benshi abantu batazi batamenya naba nabivuze iminsi yose kuririmba no gutanga ubutumwa kujya ku bintu bisanzwe rero iyo kurya bandika message y'umuntu yabuze umuntu kuhuza umuntu no mu kuririmba nk'indirimbo zerekeye ntuze y'umuntu yabuze umuntu ari indirimbo barekuye nk'akaro bahora bagira hariya mu ntoriti cyangwa bakari umuntu yapfuye indirimbo zijanye no kubabara hari indirimbo zijanye no gushima hari indirimbo zijanye n'umunezero hari indirimbo zijanye n'uruhigi inzuki sinzi ko wabimba ntuze ababumbi urumva rero iyo ufashe teme itariyo birumvikana yuko abantu bashobora kubifata n'abakabwira ati kugira itari byo mugo umuntu aririmba n'abarimbira imana none babuza abantu kurimbira imana kandi hajya je kuri jewe simba n'ingene utandukanye kurimbira imana byose n'ivy'imana ko imana niyo yaduhaye ingabire yaduhaye no kuririmba dushobora kurimba amajambo yerekeye imana tukarimba amajambo y'ubwitonzi y'ubumwe y'ukubana neza y'ugufashanya ivyo byose n'intuze ni imana kugira ko kurimba ari message gutanga ubutumwa gaho nyene ni ku baririmbyi bubu abaririmbyi bubu uravye ku baririmbyi bose wewe uravye ugerageje kugereranya abaririmbyi bubu na bahagaze mu gihagararo kimeze gute abaririmbyi bubu bameze neza cyane gose harimo bari abakora cyane hariho nk'abajya bagira amakrebe culturel n'abandi bagira musique moderne ariko bose urabona ko bakora cyane kanatsinda n'uburyo burahari urabona ivyuma byarabaye ivyuma byiza cyo kimwe natwe twakikorera mu vyuma vya kera studio zirakomeza imeze neza ama instrument bakoresha mu kuvuza ameze neza n'ibintu ushobora gusohora ukajyana no hanze bakayemera hanyuma kandi uretse yuko harimo nka bamwe bagira indirimbo usanga indirimbo z'ikintu usanga bataziha agaciro cyane kuko nivyo tuba dushaka yuko bari indirimbo z'ikirundi ikindi nabonye ngaha muri iki gihugu iwacu nuko umengo indirimbo zicamo kubiri kumengo bamwe indirimbo zerekeye bajya by'amakrebe culturel hagacaba n'indi byino bivuga ngo by'abasani kuri jewe nafashe systeme yitwa style yitwa tradi moderne
ni ukuvuga gufata musique culturelle ya kera y'iwacu y'imico kama tugaheza tukayambika la forme y'ivyubu ari ivyuma ari kuyandika ko hajya nakubye ko nze kwandika ururimbo ari ntuze ari gutanga ntuze message ari kwandika ikete nafise amategeko namwe nk'amarara ukadevelopa ukongera ugakonkuriwa nivyo rero nashatse kugira hanyuma rero nico gituma nibaza yuko ico kintu cyo kuvuga ngo ico kinogo hagati y'intu y'abasane nabo bantu ze ikibeho tukagira umuziki wose kwari umuziki w'ikirundi mugabo abasane bashaka nabo nyine bakaririmba ivyo wabo kuko nta muntu ushobora kubuza kurimba ntuzenya sira ashaka ariko cyane cyane ngahanura yuko hari ibyindi by'ikirundi ndimo z'ikirundi cyane cyane akazo bashimikira ko kugira ngo muziki wacu ndo itere imbere igende hanze rege wacu ngaha nta muziki w'ikirundi wacu hanze cyane kandi imiziki iryoshye cyane imiziki y'ikintu imeze neza iririshe irafise ubutunzi bwinshi ntangere mugabo rero iyi miziki iri hanze ntirashikayo ngo tubanye abantu tubanye byo ngahanyi bayidandaza bayishore kabisa kugira ngo bashobore kubatunga kandi bongere tungishe n'igihugu kuko igihe ntuzeba ubidandaza neza ukagenda hanze bashobora kuzana amadevize amafaranga wera amafaranga y'agaciro dukeneye akaza ndaguha akarorero sinzi ko urumva groupe y'abongereza yitwa The Beatles uramaze ko babivuga bafite indirimbo abajene bakunda gusoma nka Let It Be bajya aba Beatles bavuka mu gisagara cyitwa Liverpool kandi nunse bavuga ko bari abantu $, abana bo mwibarabara bavyumva ico gihe baja hamwe ni bane bari bane harimo abapfuye mu gore batakihana abo rero bagenda hamwe bararirimba barasohoye indirimbo batanguye 1962 mugabo baje indirimbo sinzi ibintu bibitera mirongo irindwi baca batandukana byarabaje abantu benshi bamaze imyaka 8 muri iyo myaka 8 indirimbo basohoye zaratungishije zarazanye amafaranga mu Bwongereza gushikaho umwami kazi Elizabeth yaciye abagira abaloti umusharisho abashira muri abagira nk'abaganwa mu gatari ngo basanzwe babandi bo hejuru bumva bavuye mu bana bamwe baba abantu bari hejuru mu byereke bya baganwa nyene bya mu Bongereza none nk'ubu turiko turafatira kuri ako karorero nyene nk'ubu turashobora kuraba kwipansha ku baririmbyi ba kera hanini cane turavye nk'aba baduhereye kuri mwebwe ba Kajanine ba Africa Nova ba Chancha Miss ba Christophe Matata urabona ko ari abantu mu myaka iheze warashobora kubona no turavye nko kuri RTNB ugasanga bariko berekana ama concert bari hanze bariko bagira ibiteramo bari mu bindi bihugu vyo hanze muri za France bari Belgique bari Afrique du Sud yego ivyo vyose hanini mwashobora kuronka iyo connection gute kugira mushobora gushika kuri ivyo bihugu kugira mushobora kuja kugira ayo ma concert canke naho kwera ubunyuravye n'abaririmbyi bake basohoka igihugu vyagenda gutekera kugira mushobora mufise iyo connection iri develope kurusha abaririmbyi bubu abaririmbyi bo mu Burundi rimwe basohotse bari bagiye mu kintu cyitwa Moulin d'Or sinzi ko wacumvise yari Radio Nederland niyo yari yatanze ntuze Manu Dibango yari yateguye ikintu bisa piano gihama groupe menshi yo muri Afrika kugira bashobora kugira kwikora basohora indirimbo amabano ni ya mbere ico gihe no baciye basohoka baragenda muri Nederland baronka prix yabo baca barataha ikindi gihe abamizisiyo ndi basohoka bagenda batwawe na leta nani kugenda ngo batwawe n'abantu ba privé ngo batwawe n'abanye barijanye byashoboka yego ico kibazo rero nico ndiko ndabaza kubera iki kera leta wazusanga iriko iravuga ati turiko turasohora abaririmbyi ku buryo dufate peut-être umukuru w'igihugu aragiye mu kindi gihugu ati reka gende nitwaje abantu baza kuririmba b'abaririmbyi bo mu gihugu canje kubera iki ubu unye izo opportunité kenshi ukunda kubona zitaboneka kenshi ivyo bintu sinzi ingene nashobora kubisigura mugabo urumva byose ni kibazo ca leta ariko ico nibaza sukuvuga yuko batabishaka batabyifuza mugabo nibaza ko batwagwa n'ibintu byinshi ariko nibaza ko bari bakwiye kuvyo kuri kubishira imbere kuko ndakubwiye nk'icyo kibazo cerekeye ababitezi nyene bateje imbere igihugu cyazanye amafaranga gushikaho babaha agaciro gakomeye cyane gose kamwe kambere nyene mu gihugu ciwabo
hanyuma ukaraba harya burya anye rero aha mu Burundi uretse ko dufite muziki iryoshe nziza harya muntu uzeye muri gihugu cyacu urabona baravuga ko dufite kawa nziza iryoshe n'ibiki byose ariko naho iryoshe iyo kawa ntishobora kugira ngo ishobore kuzana amafaranga ego yazana amadovize aba yabaye mugabo ishobora kuzana amafaranga y'ikirenga kubera aho bayirima baharima ahantu gatoya urumva nk'ikawa y'ubuntu ishobora naho yo biryoshe ishobora kugira agaciro gakomeye nk'iyo muri tuvuge muri Brazil cyangwa muri Ethiopia cyangwa mu Uganda iruhande iwacu kubera ko kuba bafite ahantu hanini bayirimira ariko uravye ntuzenya un produit ya art y'umuziki cyangwa ikindi kintu cya art urashobora kugira indirimbo urashobora kugira kuzidandaza mu bihugu byose byo ku isi ukabidandaza mu myaka 20 30 ubwo umudandaza ya produit urumva rero leta rero yandiko nibaza yuko bashoboye kunyumva ubwo ndiko ndavuga bo kwakira uburyo bwinshi buhambaye bakabushira mu nzo mu kuririmba biza produit za art nibaza ko amafaranga yoboneka ngaha buraho yakwiza. Okay, dufatiye kuri aho nyene twari duhagaze ku bintu byo ko convestisa mu bintu vya mwebwe hari ahantu uvuga ati umwuga wari washimye gukurikirana harano uvuga ati warabagejeje canke hari inyungu mwa mwarabironsemwe muri uwo mwuga wo kuririmba? Ngarutse inyuma gatoyi aho mu 1989 wumva nari mfise umugambi kugenda kurimba hariya muri Union Soviétique cyose bace babi kuri RTNB bavyerekana jewe nabona umenga ntivyari bibereye ko bavyerekana mugabo mu nyuma abonye abantu babishima hanyuma mbere no mwaka ukurikira 1990 hari umugabo umwe mu directeur general cy'ikintu cyitwa Union de Radio Television Nationale Africaine yigeze kuza ariko arondera kuko icyo kintu cyari ikintu gikora ibintu byerekeye kwishanja amantuze ya muziki y'ibihugu byinshi habo bona muri television cyangwa Irutena Ghana Irutena Mali sindi kwa buri banda bacari muto nya zabonye rero jewe ico gihe atwaye indimbo zinde ziwanje atwana zibiza abaje ba traditionnel baruhuko urumva rero ico gihe nkabona ncamana ntuze indimbo zonye bayishimye hari muri mwaka wa 1990 nibaza ko hari nibuka yuko hari umwitwa Eric Tamoya yampaye emission yabaye mu nze muri Radio France Internationale yitwa Musicorama kandi yarambariye yuko ngo bagishimye cyane gose bamwandika ama felicitation n'ibiki byose naje cyane babimpaye ntuze donc no kuvuga namwe mwaraje kuba mwagiye mu nkiri hirya higanwa rya RF linge gato byari byiganwa yari kigano gisanzwe hanyuma rero mbonye biko birampa ingoga ntangura rero kwiyumvira ingene biri giteramo muri umwaka nyene 1990 nagize igiteramo mu kwezi kwa gatanu ariko rero cyavuye kinyigisha ibintu byinshi cyane gose twarimvye neza abamvugiza neza bya Afrika n'abandi twari kumwe mugabo kubera ibintu bya marketing kubera nari nk'umuntu ngiye kugira aventure nyene hama rero ntafata ngingo yo kwitondera ibintu byanditse by'ama concert by'ibiteramo bitwara amafaranga menshi bitwara uburyo bwinshi umwanya mwinshi muga amafaranga avayo sindayabona hanyuma rero ntaninjira mu byo kugira publicité amafaranga rero nararonse muziki no kubesha nagiye mu ya ministère za santé publique nagiye ndimba nyinshi cyane gose hariya turakorana muri projet zerekeye gutandakisha abana turakora muri projet zerekeye kubanya sida projet kubanya malaria ni gitundu itabi akora ndimba nyinshi cyane gose za planning familial hona koze nkini muri 10 yego rero nicyo giherema by'iteramo cye mpagarika ciruhande cyangwa muri ibyo bya publicité none nk'ubu tugerageje kuraba duhereye kuri umva abantu ni no gushika kuri rya uheruka gusohora muri 2018 nyamba ntihenze yitwa gute mubarira voilà mubarira izo ndirimbo hagati y'izo ndirimbo wowe ku rutonde rw'iwawe ufise indirimbo zingana gute? Icyo tatahuye neza nuko ijya umve bantu namubarira nabizi bya bitamo nazo sinazirimbye 89 ijya version mwabonye yari ndumvuga remix no kuvuga zijya ndirimbo zose wazisohoye mu gihe kimwe ariko nuko wari kuragomba kuzisubira kuzisubiramwo kandi nazisubiyemwo
muri 2015 ni mu Uganda nagiye muri studio Kampala niyo nabikoreye kuvuga wowe rero kugeza ubunye ufise indirimbo zingana gute ku buryo uvuga ati nizanje kandi zasohotse biragoye nibaza ko ari nyinshi cyane rwose ngiye kuraba nk'iza precision nagize ni nyinshi zari nka 10 hanyuma hariyo ziyazo bwa mbere zari nka 6 hanyuma hariho n'izindi composition mfise nka 4 zirarenga bon izerekeye zo kuri album ni nk'12 hamza precision ntitsino kugira zashika nka 50 none nk'umuntu ko nkuko twumva yuko wagerageje kuguma ukunda ibintu vy'umuziki muri 2015 niho wavuze ko warazisohoye gushika nk'ubu urashobora kutubwira nk'abaririmbyi wowe uzi basanzwe baririmba muri no myaka nka babiri wowe uzi canke batatu oya imbere yuko ndakwishishwa kibazo no muri 2019 nanditse indirimbo na 2020 nanditse indirimbo mbwa atari nyinshi kubera bisaba uburyo wamba cyo baririmbye rero bagize woba uzi nko baririmba muri ino myaka wowe kuri wowe uvuga ati abanda bazi none harutse abazi ko mbona bose tubaraba kuri televiziyo bakidomo ba Big Fizz ba Farias aba mbega n'indero biro ndabibagiye abamujya mudamu kuri club de vacances Natasha abariho ba Kidomo sinzi ko namukubariye n'abandi twabanye mu Rwanda no twabanye mu Uganda barimba neza kandi babizi kandi biteza cy'abantu none tugerageje kuguma aho nyene wariko uratubwira kwizo ndirimbo wocishiriza ko nko ku bantu bariko baradukurikira nk'abavyeyi wovuga ati bagoheroka kera nk'akaririmbo kamwe gerageza kuvunagura gatoye basi bakwibuke Wirano mw'abantu mbibarize seno ntabizi vyatamumbonera bayo intimba yo muko nacivuze namba ikinyisheje nirungu dukundana mugenzi wanje nkunda jenga mubona gute ngwino hano mw'abantu mbibarize seno murakoze turiko turagira kuri ico kintu c'indirimbo nko ku ndirimbo za kera zaba Cancaramisi indirimbo ziwanyu zaba Kajanine zose tugerageje kuraba ku rubuga rwa YouTube canke ahandi hantu abantu bashira indirimbo zabo kugira bashobora kuronka inyungu zivuye muri ico gikorwa bakoze mwebwe kuri mwebwe ntivyashoboka ku myaka yanyu ya kera ariko nk'ubu ugiye nko kuri YouTube ugasanga indirimbo urayisanzeko canke waja ku yindi platform yose y'indirimbo ugasanga urayisanze ko amaradiyo ariko aravuza indirimbo izo nyungu mwebwe murazironka nk'izo abaririmbyi bubu baronka ku gikorwa bakoze mu ndirimbo zabo oya kugira uronka izo nyungu nawe ushaka urwawe nane ntuzurumva kera ntavyari bihari kera ivyo vya social media bitanguye 19 kangahe mu 2000 sinzi aho byabitari ndakangaye beruka ko Facebook jewe narusaho konte muri 2000 nyene mengo ico gihe nivyo cyo ubundi kera ntavyari bihari none nko ku ndirimbo zanyu ico nareko ndabaza nko ku ndirimbo zanyu dushobora gusanga kuri ubwo buhinga ngurukana bumenyi za YouTube zande mwebwe hari inyungu muzironkako oya ntuze narigeze kugira kontra n'abantu baba mu France sinigere citwa hanyuma sibabishira ku YouTube mbere ntabwo ndabikurako ubu nariko ndageraza kwirukanza byansubira gushaka kwizindi mugabo yandimba wanyu mwafata hamwe nayishizeko hamwe ni nashizeko ya bizira bitambe oya bicigugaye twabicigugaye no nyine ariko mugabo muri iyi minsi nakunitegura ko nshaka kunyishisha umbe abantu yashizwe kundi muntu yashize kundi muntu kandi nta nuwonzi sinzi yanse kwizina ntazi none nkaho kuri iyo ndirimbo nyene ico nareko ndabaza nko kuri iyo ndirimbo kuba yarashizeko uwundi muntu nta bintu vyo kuvuga ati muriko muragerageza basi kugenda kwitwara canke mugire ubundi butungane mushobora kwitura kugira bashobora kubafasha ico kibazo cyo kuntu umuntu ashobora kuronkamwo kuba ni nko kuba profita hariho indirimbo zibiri nasanze ko yari yameje kuririmba nyene n'indi yamubari nyene umutwe yo muri 2018 voilà oya ni nyene umve abantu mugabo yari yagize niyo ndiko ndakubwira nawe yayishize ko kandi hanyuma rero nabandika muri YouTube barabikurako mugabo aho twitwara barambwiye ko umuntu ashobora kwandikira kuri YouTube ngo bakaku igihe bamotari amaze kuzana amafaranga bakagusubiza sindabimenya neza sindabindira kanya cengena mu bindi
Okay, none nko muri iki gihe tugezemwo ni nk'izahe mpanuro mwovuga ati muriko muratanga ku ndirimbo ndundi ku baririmbyi baririmba basanzwe bari muri iki gihugu c'u Burundi? Impanuro nshaka gutanga ni impanuro yuko abaririmbyi cyane bakora indirimbo zijanye n'akaranga k'iwacu, bakiga rya motif nyene y'iwacu culture ya kera, bakiga na motif yindi ya melody na motif z'intuze z'umudiho w'ikirundi, basuramo n'intambo kugira ngo twerekane hanze tugurishe umuziki, twongere tugurishe kandi n'intambo bigende bijanye kuko bigende biri kumwe. Nico nobahanura kwandika indirimbo z'abasani nyene navyo ni vyiza, mugabo vyizoba vyiza gusumba bakoze indirimbo zijanye n'umuco w'iwacu, kuko harya benshi barakunda kwihenda. Nama nabivuze iminsi yose kuririmba mu rurimi rw'ikirundi si ukuvuga ngo uri kuririmba imiziki y'ikirundi, biratandukanye. Rero bokora kandi twahanura nuko n'abarya abantu twabivuze twaheje kubivuga, mugabo n'ubu mbandanye ndabivuga nuko abantu bafite amafaranga, bafite uburyo cyane kandi leta ko niyo muvyeyi wacu wa twese, leta mvyeyi kandi leta nkozi bakadufasha nuko indirimbo z'iwacu zisa akanovera k'ikirundi arizo bateza imbere gusumba. None nko ku baririmbyi ba kera hari contact mwaba mufitaniye canke hari ukundi kuntu hari ahandi hantu muhurira ku buryo uvuga ati turiko turavugana ku baririmbyi mwari musanzwe mukorana kera? Mbega abantu ba kera tuba bakiriho ni bande? Afrika Nova niwe mbona, nta bandi je mbona ba kera eka abandi ntibaza ko batakiriho. Ariko rero Rosemary oya, kuko twigeze tunakorana. Gorete turafise association turi kumwe muri groupe WhatsApp, turavugana rimwe hanyuma. Ariko rero saba kera gusa n'abashaka turavugana, umuririmbyi aguma yugurutse, soko ndashaka kuvuga ngo ngo niyugane muri kitugo bumviza. Nko kuri ico kintu twari dufatiye ko cama contact mugumana, hari ibiteramo muhora muvuga ati turiko turakora canke ivyo bintu vyo kuririmba hari ahandi hantu musigaye muvyexersa muri kino gihugu c'u Burundi? Nari natanguye ejo bundi ngaha iruhande muri Croix Rouge, n'ubu nshaka kubandanya, mugabo haje ibiteramo biragoye gutegura. Sinakubwiye ko muri 1998 nagize bikangora, hajya no kwitegura ukaraba ugaharura yuko kugira ngo ntukorere ubusa kandi biraruhisha burya. Sawa, reka tubashimire ku mwanya mwadutije. Murakoze cyane, njye ndabashimiye gose. Yego, reka tubandanye tubashimira mwe mwagumye mukurikira kino kiganiro kugeza ku musozo waco, tukabasaba ngo mubandanye mudukurikira mudahengeshanya, mugize ama like, share n'ama subscribe kugira mushobore kuza muraronka n'ibindi biganiro mufyonzere kuri ka link kugira muronke andi ma notification. Tubashimiye rero tubabwira ati gahunda ni mu kindi kiganiro twasuye guhura n'undi mu artiste muri domaine zitandukanye nk'uko musanzwe mubona dusanzwe tubikora. Reka tubashimire rero, naho ubutaha tuzosubira. Murakoze. Nkuko rero mwariko murabivuga, muri iki gihe muri iyi myaka iri imbere no muri uyu mwaka wundi dutanguye wa 2021, hari imigambi woba ufise canke hari imyiteguro mwoba murimwo kugira mushobore kubandanya imirimo yanyu yo kuririmba? Yego cyane ndayifise. Umugambi wa mbere ni ukutegura video nzoshira kuri YouTube. Nakubwiye ko arizo nakuye ko nshaka kubyikora je nyenda cye kuri konte yanje. Uwa kabiri ni gusubira kujya muri studio ngakora indi album muri mwaka nyene, hanyuma kandi nkabandanya ndondeza ukuntu umuntu ashobora promotion duciye kujya nyene za ngurukana bumenyi nyene bya social media. Niyo migambi cyane hanyuma no gutegura ibigire no kugira ibitaramo no kugira ama projet menshi yerekeye cyane ibyo byo kurimba, kuko hari ibintu byinshi byo gukora mu byerekeye byo guteza imbere imiziki y'iwacu, ko birakenewe birahambaye cyane ko tuyiteza imbere ikamenyekana nko mu bindi bihugu, muri Cameroon n'abakongomani hehe imiziki yabo usanzwe hanze bayizi bayikunda cyane, natwe iwacu turabikeneye. Niyo ngwana ndimo rero. None ni nk'izahe mpanuro mutekereye ku baririmbyi bubu bariko bararuka muri iki gihe ku buryo bishobora kugira ico bibatejeje imbere mu mirimo yabo barimo? No hanura gukora cyane ibintu by'indirimbo n'ikintu batari gukora minenego no kwitonda, kandi cyane bakiga, kuko bajya imuziki si ibintu uko ngo urasingabirano, ni science mu zindi. Bakingene bandika indirimbo, bakingene bandika amajambo, uko amajambo agenda neza, agenda ahuye n'indirimbo,
ntakore ngo wagira akantu gatafise ifatiro gatagenda muri televiziyo ngo ariko baramuraba ngo narivyo oya ni ikintu cyo kwitondera gukora indirimbo nkuko wowe wandika discours cyangwa kwandika ikintu waye abantu ni kugira bakavyitondera rero kandi hanyuma rero bagaca baronda n'abantu babafasha kandi ntibazobona kubaronda no kubaronda kuko abantu ukoze ikintu ciza kirigura abantu baca baronda bakaza kubateza imbere ko babonye ko bafise ikintu ciza nivyo cyane cyane nivyo nshobora guhanura yego. Reka tubashimire ku mwanya muto muba mwadutije no kuba mwahevye ivyo mirimo mwari murimwo mukaduha akanya kugira dushobora kuganira. Oya nje ndabashimiye n'undi munsi ntimuze mwitinye n'ukuri tugenzo muzoza tuganire dusangiye ico kiganiro. Twizere ko no mu kindi gihe uwundi munsi twagize ibibazo biberekeye canke ku bikorwa birimwo muzotwitaba mukadutiza umwanya nk'uyu. Mpore n'ukuri mukaze muri sanze. Reka tubashimire mwebwe mwese mwakomeje kuraba kino kiganiro kugeza ku musozo wacu, tukaba tubemereye kuza turabazanira aba artiste bari muri domaine zitandukanye, hama tukabasaba ngo mu kugira mushobora kuguma mukurikira ibiganiro vya East Kingdom mugire kwa kundi nyene ni share ama likes hamwe n'ama comment ku buryo mushobora no kufyonda kuri ka karingi kugira muze muraronka yandi ma notification. Reka tubashimire naho ubutaha.